kuri Makeche Yitwa yakira All Star. All Star Makeche byari ibintu bitagase cyane gose urubanza muri bari na benshi baragwitabiriye ni gikogwa twari tumaze indwi yose no vuga duhimiriza kubakunzi no vuga ba basketball kwataho cirengagiza kandi vraiment tubashimire kuko byagenze neza ibikorwa byagenze neza ubona yuko bavyitabiriye nyuma y'urukino abari mu migwi itandukanye za New Star za Runani zande bose bwati twifatikanye nabo kuko yari mu ntumbero kugira ngo bafashe umugwa Dinamo uzo kwitabira inkino za Rotuba hariya muri Tanzania avuga ati ushobora kubafasha n'ivyo 10,000 kwinjira cha 100 byo guterera canka yarenga kuko muri yo fundraising bagize hari benshi batanze uburyo bakavuga ati je ndemeye miliyoni abandemeye miliyoni 2 abandemeye iki ivyo byose yari mu ntumbero kugira ngo bafashe uwo mugwi uzogende umeze neza hariya muri Tanzania n'ikindi cyo carabaye ni kimwe cyo gusezera umukinyi wabo yabanye nabo kuva kera yakuriye muri uwo mugwi kuva ari muri B aduga mu bakuze muri A ndavuga Jean Hakizimana yabakina imyaka igera kuri 18 nabo rero muri kino gihe avuga ati nashaka gusezera byo kina basketball mu migwi niko novuga kuko afatiriwe n'ubuzi asanzwe afise akaza akora rero avuga ati gusezera kwiwiwe umwana twirereye dushaka umusezera neza vyiteka bamusezera initeka imbere y'abantu baramuha novuga yuko nubwo arakabahasha ariko novuga agasheka $5,000 bambwiye ati nukuri wadufashije ibintu byinshi nibike tuguhaye ariko turifuza yuko ejo cyahige ejo uzo ufise ingendeshwa yawe nubwo ufise ingendeshwa yo ku kazi ngira ingendeshwa yawe izogufasha mu buzima $5,000 ngaya uzogura imodoka ariko urumva ni kubwiwe washobora kugura imodoka canke akagura ibindi akagura parasera minoti ni yiwe ivyo rero ibintu vyiza ubona yuko vyari biteguwe neza benshi baje kubashigikira urumva yuko baciye banerekana abakinyi ba Dinamo bazokwerekeza hariya muri Tanzania urutonde baranarusohoye abakinyi baga kuri 16 hariho Ndikuri Richard Ninziza Alvero kapitene Bujeje Homis Munezero Adonis Bitigiri Mbango Derike Musoda Regis Otobo Israel Dikong Denge Kongoro David Chuma Toto Noé hamwe na Kongolo Clement Jimbele Pole Gauthier ni Jimbele Jogibe Ali Tariq Hamid King Revolution bamwita Quinton Doget ngira imbere Jimmy hamwe na Mike Buzangu nibo bakinyi bazotwara hariya muri Tanzania muri zinkino za Rotobar staff technique regizwe na Uyugi Robert akaba ari coach principal afite uwo bafashanye mu assistant coach Ndayiragije Olivier wa gatatu ni umukinesiterapeute yitwa Ndayikengurukiye Focus Apolide akaba ari préparateur physique hama mugenzi akaba ari kit manager nawo rero urutonde rw'abakinyi ndetse na staff technique bazokwerekeza tariki ya 17 ariya muri Tanzania muri nkino za Rotobar. Urakoze cyane gose Kiki reka tunyarukire muri volleyball naho nyene yari tournoi d'ouverture canke ihiganwa ryugurura ihiganwa novuga rikuru yahibujumbura tournoi d'ouverture rero yarayitahukanwe na equipe ya GLC Gender Large Club urande rw'abigeme nyuma yo gutsinda mu rukino rwa nyuma rwa final equipe ya Muzinga y'igisirikare ariho rero ko bayitsinze amaseta 3 kubusa bahava baronswa igikombe ndetse nibahasha 1500 novuga yo guherekeza ico gikombe ariko kandi equipe ya Muzinga yahavuye ironswa ibahasha 1500 agera kuri 3 marundi Rezasi yabaye ya gatatu nabo bahawe ibahasha 1200 ku ruhande rw'abagabo equipe ya Gakosmos niyo yatahukanye igikombe ukabona ko yo yahawe nako nyuma yo gutsinda equipe ya Rukinzo y'igipolisi amaseti 3 kubusa Gakosmos nayo ikihabwa igikombe nibahasha 1500 equipe ya Rukinzo abaye ya kabiri yahawe ibahasha 1300 ni mu gihe equipe ya Bisoro nayo yahawe ibahasha 200 by'amarundi igano ryo rya volleyball
ry'uyu mwaka rigiye gutangura vuba cyane gose mwumvise yuko tournoi d'ouverture yarayirangiye turanyarukira no vuga ku makinga ku munsi wa gatandatu yari championnat national muri cyclisme muri bukaneza yuko usanzwe arongoye ishira hamwe ryo gusiganwa ku makinga iri yaciye hano munsi wa kane kugira atuyagire no vuga kuri ano mahiganwa ni higanwa rero ryo ku rwego rw'igihugu ryariko rirabera hani Bujumbura ku munsi wa gatandatu ukabona ko ryari higanwa ryariko rihuza imigwi igitandukanye ariko ku makategori atandukanye guhera ku makadeti ku bigeme abakade ku bahungu aba junior yaba ku bagabo ndetse n'abigeme aba elite cyangwa abakuze yaba ku bagabo n'abigeme nuko rero ukungene iryo higanwa ryagenze ku bakadeti cyangwa ku bakiri bato bakiri babigeme witwa Uwimana Ninette niwe yabaye wa mbere ni mu gihe witwa Nzeyimana Florence yabaye wa kabiri Munezero Beni aba wa gatatu ku bakade b'abahungu witwa Kamiberi Butoni niwe yabaye wa mbere mu witwa Nintsinzi Justin Victor aba wa kabiri ku ba junior duhere mu bigeme witwa Ansengiyumva Odette niwe yabaye wa mbere hama wa kabiri Wineza Chantal mu bagabo witwa Ndikumana Samuel niwe yabaye wa mbere amakuba elite canka abakuze mu bigeme Rukundo Emmanuel nkuko byama niwe yabaye wa mbere amaze aheje kwenurira abagenzi be uyu unye rero amaze kuba akomera cyane gose muri zino nkino zo gusiganwa akabona ko mu Rwanda rw'abagabo witwa Nzeyimana Jacques ariwe yafashe ikibanza ca mbere aba rero benshi bava mu ntara novuga ya Ngozi canke mu mashira hamwe ya mashira hamwe novuga yegukira intara ya Ngozi ariko kandi twobibutsa yuko kwigenekerezo rya 22 bakumagenekezo ya 22 ndetse no kumagenekezo yo gushika kumagenekezo ya 28 kwezi kuno kwezi twatanguye hano iwacu mu Burundi hategekanya novuga inkino mpuzamakungu zo gusigana ku makinga ariko ku ruhande rw'abigeme ni higanwa rizohuza ibihugu bigera kuri 12 nkuko twagiye turabibamenyesha hano rino higanwa rero rya championnat national ryari higanwa cyane cyane novuga yatunganyije no mu ntumbero yo kurondera abanono canke abahiganwa beza bazokwitabira novuga rino higanwa mpuzamakungu muri jido hari anye mu ntara ya Ngozi ndetse no mu ntara ya Kirundo mu mpera zino ndwi ariko harabana uvuga inkino zihuza ama club agiye atandukanye cyo twababwira cyo nuko ugiye kuraba ku ruhande rw'abigeme umugwi wa Rukinzo niwe novuga watahukanye ikibanza ca mbere ama umugwi wa kabiri wabaye club yitwa Kiyenzi Judo Club equipe igira gatatu mu bigeme ni equipe yitwa Ipon Club yo mu hari yo ngaha mu gisagara ca Bujumbura cyane cyane muri zone Ngagara kuva ko kiki ari iwanyu runo rukino kinwa rero urakinwa club yigaragaje fata ikibanza ca gatatu yitwa Ipon ubaho kabisa club Ipon mugwi nawo wabaye wa kane ku ruhande rw'abigeme no mugwi w'Ingozi club yitwa Sei aba rero bitwaye neza nuko novuga bazoca bahurira novuga mu giganwa ryo ku rwego rw'igihugu bazoba ari mu mpera zo ku kwezi kwa 11 kuza
urumva ko muri judo kiki ndetse na Yves bikorwa nabo nyene bariko barabijana cyane byo kubandanya no vuga bitegura ano mahiganwa mpuzamakungu kabona ko abaanye bakunze kuba batuzanira imidari myinshi kandi kenshi kabisa nuko reka tuve hani wacu mu Burundi twerekeze dutera intambwe gato inovuga ku mugabane wa Afrika ico tubabwira cyo nuko ku mugabane wa Afrika tworabira hamwe izi nkino zariko zirakinwa ku rwego rwa Afrika yaba muri Ligue des Champions muri Afrika ndetse yaba no muri Coupe de la Confédération africaine. Ego aronse inkino zari nyinshi cyane gose ku mugabane wa Afrika muri Champions League imigwi nka za Al Ahly bakuramwo borohewe mugwi wa Saint George gutsinda ibitsindo 4 ku busa. Orlando Pirates yatsinze igitsindo kimwe ku busa. Galaxy FC tupisa amaze ibitsindo 4 ku busa umugwi wa Barrets. Petro do Rwanda itsinda 3 kuri kimwe umugwi wa União Deportiva. Koro y'abatsinda Madema ibitsindo 2 kuri kimwe. Esperando Tunis itsinda AS Douane Ouagadougou banga ubusa ku bundi ariko Esperando niyo yabandanije. Young Africans yo muri Tanzania yakuye mu mugwi Al Merrikh igitsindo kimwe ku busa. Mamelodi itsinda ibitsindo 2 ku busa bwa Bumamuru. AS FAR itsindwa na Etoile du Sahel hari ibitsindo 2 kuri kimwe. Rukino rwa Wydad Casablanca itsinda ibitsindo 3 kuri ku busa bw'umugwi Haifa FC. Simba Sport Club muri Tanzania inganya kimwe mukino umugwi wa Power Dynamos. Simba niyo yabandanije. Mimosa ASEC Mimosa ikina na Al Ahly Benghazi. ASEC Mimosa itsinda ibitsindo 2 ku busa kuri kimwe cha Benghazi. Mimosa niyo yabandanije. Nouadhibou na Real Bamako banganya kimwe ku kindi. Al Hilal batsinda ibitsindo 2 kuri kimwe umugwi wa 1 de Agosto ibitsindo 2 kuri kimwe. Kuno munsi isaha novuga isaha imwe z'ijoro umugwi wa Belouizdad razakina umugwi wa Bo Rangers. Muri Confederation Cup nabone inkino zari nyinshi gose aho umugwi nk'imigwi nkaza Aigle Noir yakubiswe yatsinze ibitsindo 3 kuri kimwe cha Stade Malien. Super Sport United itsinda ibitsindo 3 ku busa bwa Gaborone. RS Berkane itsinda kimwe ku busa bwa Bender Insurance. Kampala City itsinda ibitsindo 3 kuri 2 vya Abu Salim kampani yabandanije. Rukino rwa Afad na Soar ibitsindo 2 vya Soar kuri ubusa bwa Afad. Soar yabandanije. Kayon hamwe na Dreams banganya kimwe ku kindi. Rayon Sport inganya kimwe ku kindi n'umugwi wa Al Hilal. Ubona yuko ari umugwi rero wa Al Hilal wacibandanya. Zamalek utsinda ibitsindo 4 kuri kimwe. Arta Solar. Zagrada Esperança igitsindo kimwe ku busa bwa Firavio Maputo. Diable Noir itsinda 2 ku busa bwa FC Muza. Saint-Eloi Lupopo banganya kimwe ku kindi na Sekukune United. Rivers United batsinda ibitsindo 2 ku busa bwa Etoile de Ouagadougou. Club Africain batsinda ibitsindo 3 ku busa bwa Bahir Dar Kanema FC. Future FC batsinda ibitsindo 4 kuri kimwe cha Singida FC. Academica do Lobito batsinda ibitsindo 3 ku busa bwa Al Merrikh. USM Alger banganyije ubusa ku bundi n'umugwi wa FUS Rabat. Nuko rero byagenze muri Confederation Cup. Urakoze cyane gose muri Confederation Cup nuko byari byifashe aho kipe ya Aigle Noir twamaze kuba tubamenyesha yuko yamaze kuba isezerewe. Nuko rero tunyarukire hari anye ku mugabane w'Iburayi. Ku mugabane w'Iburayi turahera no vuga muri ano mahiganwa komakomeye agira kuri 5 ariko cyane reka duhere mu Bwongereza muri English Premier League. Yes, muri EPL canke English Premier League ryari higanwa no bwa ryari ko rirabandanya kuri kwamye
yes aho bari bageze ku munsi w'ihiganwa ugira kangahe ku munsi w'ihiganwa ugira ndwi nabo nyene equipe novuga imigwi ibiri hari Manchester bitoroshe namba bisubiramo imigwi ibiri yari Manchester ntivyari ko birayorohera namba equipe yari anye gisagara cha Liverpool naho nyene ntihari kwiroroherwa amakuru si meza ruguru Birimani kabisa amakuru ya ruguru yose ni yari ariko Londres amahoro yatasha ari menshi Londres byari ibintu byiza nibwigira kuri ine yose kugeza ubunye mbona igaruka cyane gose yaratahukanye amanota 3 Arsenal, Tottenham, Crystal Palace, West Ham. Reka duhere novuga ku rukino rwatanguye igihe cy'isaha ndwi n'iminota 30. Rwa rukino rwariko ruhuza equipe ya Aston Villa banyagira bikomeye cyane gose equipe ya Brighton bitsindo bigera kuri 6 kuri kimwe. Hama igihe cy'isaha 10 hace hakwinwa inkino zigera kuri 5. Equipe ya Newcastle United batsinze Burnley bitsindo bigera kuri 2-0. West Ham United batsinda Sheffield United bitsindo 2-0. Wolverhampton baba batsinda Manchester City 2-1. Bournemouth batsindwa na Arsenal bitsindo 4-0. Everton batsindwa na equipe ya Luton Town ibitsindo 2-1. Tottenham Hotspur igihe cy'isaha 12 n'igice bava batsinda Liverpool bitsindo 2-1. Ku munsi w'ejo hakinwa urukino rumwe gonyene Nottingham Forest bavuye banganya na Brentford igitsindo kimwe ku kindi. Urukino novuga rwatangaje abatari bake n'urukino rwa Aston Villa na Brighton. Ibitsindo 6 vyose kuri kimwe. Uyaka ka equipe kikina waragafana ndamaze kubibona ka Brighton. Naka equipe kari sympathique naka equipe nyene buri muntu wese ababona ari ukuntu kitunganirije neza gafisa abakinyi beza bahoraho bagakuramwe abakinyi benshi mugabo kama gafisa izangu biroroha ko bagasubiriza hari ukuntu nyene politike yiri ya equipe ari nziza cyane ni nziza cyane bafise n'umunyereza mwiza Dozerbi icagiye gutangaza abantu rero Alonso nico nyene ubundi uretse Brighton ni ya equipe yari yose tsinzwe 6 ni byinshi biba ari ibintu umuntu akuye kuyumvira ariko icantangaje ariko maze kukimenyera mwihiganwa ry'ubwongereza uwari we wese yobeye cyane asha bimeze nk'ivyisi byo mu bwongereza uwari we wese yanyagirwa yego amuzi ushobora kubu uri heza isi ya Premier League ntisakaye kabisa rero nta muntu numwe yarazi yuko Brighton hoza umuntu akayikandamiza akayinyagira ngo 6 noneho yamara kuyinyagira 6 ugasanga uwo yabikoze sina City sina Arsenal sina United sina Liverpool sina Tottenham ariko aciyaza yitwa nde Aston Villa woja kura no kuri class musanga Aston Villa iri nyuma ya Brighton kuko ni ntango yabo yabanganya amanota 15 urumva ni gitangaza mu bitangaza dusanzwe tumenyere muri Premier League kuko byama byabaye muri Premier League Arsene Wenger nayo bigeze kubaza ngo witeze inkino witeguriye cyane kurusha izindi muri ino season iza akubwiye ati mu bwongereza ico giharuro kikugiye mu mutwe uvuye mu higanwa shake weekend igoye uko iyindi goye nta mu adversaire numwe yoroshe uribuka izi zanoze mbe yigeze gutera Liverpool nyimba ari 6 si nyene Aston Villa ni nyene Aston Villa urumva ni bitangaza vyama byabaye Juniheze na equipe zatsinzanye byinshi uko nyene nta bitsindo 8 byaheruka muri Premier League Newcastle itsinda voilà bitsindo 8 Newcastle yatsinze Sheffield wavyutse nabi bakavyuka neza barakumerera nabi cyane kandi aha tuvuge ivyo bitangaza vyama byabaye niyo hantu tuzi match zifise equilibre nyinshi humva ivyo bintu bitangaje niyo hantu imatch zidapfa kutadanuka zose zama zikomeye ukabona
abadversaire basa n'abagize nyimba ariyo na equipe zihombesha abantu buriye Premier League ni yambe ziragoye gutigira ko ariko iyo yadadanutse ukavyuka nabundi akavyuka neza arakomerera nabi cyane ninde yari muri nondwi wibaza yuko atari bisanze guhita uha amahigwa Man City kinana na Wolverhampton ati shiramwe imitaye ariko ndabiri byababaye kubona Manchester United iri muhira nuko Aston Villa ibitsindo bitandatu ibitsindo bitatu vya Oli Watkins ni umwe mu bakinyi novuga ngendegwako arafasha na byinshi no equipe ya Aston Villa ariko igitsindo ca mbere Asma Chansu Fati kubashitse muri no equipe ya Brighton kimwe rudende cabonetse ku ruhande rwa Brighton cyo kuyikura novuga ini kono bivuga Manchester United Old Trafford bahatsindiwe match zibiri zikurikirana ni zimwe mu resultat mbi cyane gose zitari bwaboneke muri histoire imatch zine zose novuga batsinzwe muri no sezo kuva igitangura mu match indwi za mbere za sezo kuva ino equipe ibayeho n'ubwa mbere itakaje match zine mu match indwi za mbere za Premier League kuva ino equipe ibayeho ya Manchester yakina Premier League Alonso Manchester twababonye kuva 2013 bagwaye ikintu cyitwa umumenyereza urumva kiki baragwaye kabisa umusubirizi wande wa Sir Alex Ferguson mugi kibabaje kinatangaje uwitwa ko bari bagiye kurunga yobaho icizere cyo gusubira simuze ngo usubire Ferguson kumusubira biragoye n'amateka yagize kuko nibaza yuko nka twe tuzorinda dusaza tudabonye umumenyereza amaze imyaka nk'iyo Ferguson yamaze muri Manchester United ni ibintu nye byashobotse mu myaka ya kera rero uwitwa Erik ten Hag je namubona ko ari umuntu aje gufasha Manchester none arabonetse uwo mwiza babuze kumushigikira yabuze soutien ya equipe Manchester vraiment ibihuha byaravuzwe ngo igiye kudandazwa ngo igiye kuronka ababoss bashasha iriya equipe iri mu maboko y'abantu babi iriya equipe iri mu maboko y'abantu babi iriya equipe umusaruro kiki umeze nabi cyane buriya umwana agiye gutangura ishuri urumva kiki umwana agiye gutangura ishuri ukamutwara muri interna akagenda utamushigikiye neza ibyangombwa byose ngo abibone ubu muhaye ubu maze kugira role mu musaruro muke wiwe esirtu uri n'umuvyeyi abona yuko atabibuze sinzi nyimbo cumba hariyo umuvyeyi ashobora kudaha ibikwiye byose umwana kubera ko nuko atabifise ariko umwana kiki niyakubura n'ikintu kandi abona yuko utari umuntu uvuze ngo n'ubushobozi buke bwabiguteye uyo mwana hari ibintu atazoshikako niyo Manchester United uyu Ten Hag yarapropose nk'abakinyi barenga 6 bose baramumwima kandi raba projet y'ukuntu yayitanguye n'ahantu yarayigejeje na sezo yiwe ya mbere uyevariwe urabona yuko iri positive cyane iyi sezo yiwe ya mbere wari umwanya mwiza wo kuvuga ngo kuko project Alonso igitanguye itangurana n'abahari n'abakeya binjiyemo mu kuyubaka sezo ya kabiri ugenda wongeramwo zahere mu gushika izobe yuzuye no hejuru noneho uyu mugabo abakinyi bose yarondeye bo mufashije yarababuze uciye intego mumenyereza ukutamuha abakinyasha n'uyu Amrabat bakubwira ngo urabona yaje kuri ku munota wanyu yaje kuntiza abinjiye bose bashasha baje kuntiza donc hariho ibibazo muri Manchester United noneho yiyongera ko nizo mvune zitanguye kuba zigwira nibyo bake bariko baragaruka nk'abo ba Varane nabande ariko Manchester mufana wa Manchester ahuri ntiwibaza ngo bicingiye ku bushobozi buke bwande bwa Erik ten Hag no kubakinyi bake afise ni projet ipfuye ya Manchester nyene y'abantu hari ukuntu bari abagabo batanguye kuyitunga nka equipe itakiri gwabo
barishizemwo rero kuntu bazimbanye n'uriya mwarabu yagira igure bamaze kwishiramwe nyako ari equipe irindiriye umukiriya nyene warabonye n'amarecruitment equipe ya Manchester mu Bwongereza Arsenal byabo babihejeje hakiri kare cyane bage muri pre-season nabo bakeneye barabaguze City warabona ko iri kiritonda ngo ibanzira abasohoka mugabo byarangiye yinjije abakinyi bayo neza Chelsea yabisojeje kare cyane za Tottenham abantu uzenya baje barubaka ibintu ariko ibya Manchester ndibuka ko hageze hafi mu kumunani abantu batarabona na recruitment nimwe cyane gose urumva batarabona recruitment nimwe biriya rebe biraca intege mu bumenyereza nawe aravuga ati none hoho niyahuririki erega ariya wewe wamaze kurana imwe twamye tuvuga kuri Vital projet imaze kuba ngaho hari bikwiranye na projet kugira ngo iyo projet igere kuri objectif zande za club hari bigoye rero muri Manchester bishoboka ko donc ibi bihe bibi ndabibona ubu musaruro uri kurava cyane muri kariya kajagari kari mu buyobozi bwa Manchester cyane gose igitsindo kimwe cyitwa Andersen ku munota 25 Crystal Palace bakura amanota 3 kuri Old Trafford Manchester United iba iratakaje amanota 3 Newcastle United baza kuba batsindwa ibitsindo biri kubusa batsinda Burnley West Ham babikora neza imbere ya equipe ya Sheffield ibitsindo biri kubusa Wolves Kiki batsinda Man City ibitsindo biri kuri kimwe rwari urukino nariko ndakurikirana hagufi ngaruka kukungene Man City maze ni itsinda n'inkino zayivuye kure cyane gose yaba novuga muri UEFA Champions League ribuka Etoile Rouge de Belgrade kungene yayisumagije bayitangura kutsinda ondweze batanguye bakina na Nottingham ariko kandi no mu ndwi yahera bariko bakina na equipe ya equipe bariko bakina na muri Premier League bariko bakina na West Ham Riko match ya West Ham bagenda muri mita West Ham ifise igitsindo kimwe kubusa hama bagaruka batsinda ibitsindo bitatu bava inyuma yamara no equipe ntanguye gutera makenga batari bake kungene kuko ni iyi Man City ivuye no gukugwamwo muri Carabao Cup muri ndwimwe gusa batsinzwe kabiri ariko kandi nibimenyetso bitari byiza kuri match baherutse iyi equipe si ntango yo kwerekana no vuga intege nke oya ico no vuga kuri ico kuri Manchester City ni equipe twabonye nako bariko barayisoma iheze rimeze neza ariko ni equipe mu Bwongereza imbara ahantu abantu benshi imigwi myinshi niyigiza amarecruitment ibanza kwikomeza kenshi mwamaze no kubibona kenshi ntibakunze kwitaho cyane inyuma cyangwa imbere kenshi bitaho hagati hagati mu kibuga ni usanga hari abakinyi baba bakomeye mu migwi itandukanye uravye muri Man City hari abakinyi bayifashije gutwara ibikombe ahanini gose uretse Haaland nyene yatsinda ibitsindo ahanini abakinyi hagati baramufasha gose uravye ufise Kevin De Bruyne ukaba ufise Gundogan harya ukaba ufise Rodri nabakinyi bari beza hakiyongera ko aba Bernardo Silva bose nabakinyi beza aba Jack Grealish avuga ati bariko baramfasha gose ariko uravye uno munsi Man City hari byinshi vyahindutse uno munsi hagati haje Kovacic ni mushasha aje muri systeme nshasha hasuye haje nande uyu mukinyi Nunez avuye muri Wolves nyene ni mushasha aje muri systeme nshasha asubiyazanye ku mwanya wa Kevin De Bruyne ashizeho Julian Alvarez aje muri systeme nshasha kuko yakina kangahe kandi yakinye ntiyakina kuri uwo mwanya ivyo vyose rero iyo cohesion kugira ngo ishobore kuba Jeremy Doku nawe ni mushasha Kiki ukiri ngaho ugarutse ku kintu gikomeye cyane kinasigura amakenga wewe waruzanye ya City uretse ko ari bashasha ntabwo byoroshe gusubira ya Kevin De Bruyne yavunitse nivyoroshe burya twabihishijwe na resulta muga twarabibona icabitwereka niki nizo resulta turi kuravuga uti niyo batsinda mu minsi heze byagorana ariko no musi ugomba ubufise Kevin De Bruyne ugirende turazi yuko umukinyi ngenderwa ko wasitubu ninde ni Rodri kumubura Rodri urashobora no kubibona mwa mu ma pourcentage menshi cyane yo gutsindwa ujya munsi
nico kikireye yari karavuga uno munsi City uri kurayiraba nk'iyi match ya Wolves paraporo ya Mediane yabahetse mu mwaka uhetse bose bari babuze mu kibuga City kuri no mwanya ni nk'umufakazi dufate sumupaka sinzi ko no bivuga uko siko bizoguma yavuyemwo bisa nko kumenga hari ukuntu umenga ni imodoka mu moteri habuze ibintu byinshi amavuta yaheze urumva amavuta yiko arahera wera kuba uvuga uti uno munsi urabe kuri izi match zitandatu tureki yindwi Rodri atarahari zitandatu kobe yabaye omdi match ni kenshi ejo bundi twamye tugaruka no ku kazi katarakiwe yirirwa arakotsinda uno munsi niwe mutima wabo urumva hagacanja ko Kevin De Bruyne akunze gutora amasolution ayabandi babuze muri match ni wa undi agumana ya mentale avuga ati jewe nuko twatsinzwe ashobora kuza ya comeback bakagaruka ku nguvu nyinshi match yononeka ko match yabuze we agatuma ibintu bigaruka iyo twamubuze Erling Brot Haaland muri match tukabona yuko nta goli yaronse mukanya gatoye Kevin De Bruyne kwazana mu high pass aratsinze ni uwarabuze Rodri arabuze bazanye uwo Nunez avuye muri Wolves nkazi kukina neza bazanye Kovacic ni mushasha muri system Doku irana cyane amugora Doku wewe nabonye ari sawa agerageza no kubasubirira vraiment Doku impeccable kabisa Alvarez na wene araza ariko akina ku mwanya wa Kevin De Bruyne wa undi umukija bwa ati donc si no kumusubirira komtele byabaye ngombwa ko bahindura nivyo bakina hari avantage yagize kuko uravye Julian Alvarez muri zino match arabafashije aratsinda cyane aratsinda kwata naho woba wagaruye ba Kevin De Bruyne nabo ba Rodri Alonso vyoba vyiza uronse umwanya wa Julian Alvarez kuko ntaco biciranira hagati yabe na Haaland barakina iyo ni avantage mugabo icaha kubura Kevin Do nawe vyiyumvire Alonso muri no myaka itanu tuba tuvuga uvuze ubukomezi bwa City ikomejwe cyane mu bantu bayikomeje bigaragara n'uyo Rodri n'uyo Kevin De Bruyne none ubaburiye rimwe uba witeze iki hariyo rero izo absence yabo ziriko harakano ziriko ziratuma zibakorako Rodri wazo kwicara ugo rwa mbere acasigaje zibiri na match ya Arsenal bazoyikina batanamufise nibaza yuko kwa City kabisa ntabwo byoroshe nabonetse defense ya Man City yagira ipfe kubera iki hari kintu Rodri yafasha gose cyane gose gikomeye cyane kandi rero aho aba bakinyi babera babi Alonso n'abakinyi uzobona importance yabo basohotse mu kibuga none twibagiye FC Barcelona ikomeye akagabo kitwa Busquets wakarone mu matwi ibara ryaragwa mugabo kabuze byangara baba bafise donc baba bameze nka kujya twebwe tugaragara muri studio mugabo hari ya misi ari karaboneka ariko byose niwe ari katuma biba arukuntu umengo nyene n'abantu bafise ni poste ikomeye cyane gose muri football poste yo mu numero 6 cyane n'utiga umugongo ega musanzwe lohori ya numero 6 lohori ya numero 6 nukuvuga yuko imipira iva muri defense cyane kubarateho niwe icako niwe amenya ukungene apositiona umunimero wite umunimero 10 hama kavuga ati mwebwe ndabaha imipira kugira mushore kwarimanta aya mawingers dufise ngaha ndetse n'umwataka ico ni kimwe ariko ikindi gikomeye cyo mu numero 6 nukubuza equipe adverse gukina umupira ico nico nyamukuru wanashira urashobora ukica system y'umukoca ari ubigize ari bakugira bati narashobora gutegura ibintu Busquets akavyica bivanye na position yiwe wabwiye ati nimero 8 wayiposition uzora na equipe tabafise beza igira ibibazo kwa imipira miremire kwirengana kwa amapasi yandi akene kwaba ivyo byose rero Rodri nivyo ariko abafasha siho yarari kandi agiye kumara n'inzindi nkino adahari cyumvikana ko bakigwaye nuko equipe ya City bava batsindwa 2-1 na Wolverhampton ari gitsindo Ruben Diaz yitsinze ariko kandi Bournemouth kumuhana batsindirwa na Arsenal ibitsindo 4-0 none Arsenal ngi itanguye kubona ibitsindo bya Saka Odegaard kuri penalty
uriya muhungu mushasha Kai kuri penalty igitsindo ca nyuma ca Ben White Arsenal wovuga ko niko rukino rwa mbere ruboroheye muri no championnat niko umuntu yobivuga batsinze neza byoroshe bakonvenka byoroshe ambavu rukino bakinye muri Ligue des Champions urundi wovuga ko rero riya gwa Ligue des Champions kuva rero imbere ya Bournemouth utsinze ibitsino 4 ufise Champions League hagati mu ndwi ni ikintu ciza kuko ibi byose turiko turavuga kiki nabivuze kuri journée ya mbere ya Champions League turiko tuvuga ku ma resultat uzurabe iyo Champions League mugiye kuyinjiramwo Alonso irasamaza abantu benshi muri champion benshi baratsindwa gomba byanarize equipe nyinshi iyo bagira baje kuyikina cyangwa bavuye kuyikina oya bagomba baje cyane bagiye kuyikina ariko usanga bashize bashaka gushira ingufu muri Champions League irabasamaza cyane umusaruro gomba bihuze iriya journée ya mbere ya Champions League twaharuye equipe zagaritswe noneho raba nino journée iyi yo kwa gatandatu Paris Saint-Germain yahasize amabwena ntiyatsinze Bayern ntiyatsinze City ntiyatsinze United ntiyatsinze Liverpool Liverpool ntinarimo urumva hirya no hino byaranse kabisa nuko rero Everton nayo ntiyoroheye kumuhana canke ku kibuga cyabo havuye batsindwa na Luton Town ibitsindo biri kuri kimwe ubona ko Luton Town yavuye kwiza amanota 4 ni equipe ya Everton nabo nyene bakomeza novuga kushikirwa n'ivyago ubona ko no mwaka basabwa inguvu nyinshi cyane gose equipe ya Tottenham Hotspur ku rukino rwa saa 12:30 batsinze Liverpool bigoranye ibitsindo biri kuri kimwe kuko ni Liverpool nibwo batsinzwe gutyo honye koko ndakeza kabisa ndakeza ino equipe ni equipe ubona ko uno mwaka hari sura baje bafise itandukanye novuga n'isura y'umwaka uheze hari development cyangwa intambwe bateye ndabira equipe bahabwa ikarata zibiri z'umutuku ariko bakahakwa gukuranire kuri Tottenham bagomboye n'igitsindo badakwiye 90 ndiko mvuga Liverpool yagomboye igitsindo ca Tottenham badakwiye ari nusu none banatsindiwe ku munota wa 96 kandi bitsinze Joel Matip ni Liverpool ako yateye intambwe ikomeye ni match yari iryoshe kuko ku mpande zose yari match ihuranyemwo abakoca bafise kabisa amataktike menshi kandi ubona yuko mu Bwongereza uretse Jurgen Klopp ayimenyereye uyu Postecoglou numwe ariko arakora ibikorwa bose bashima numwe muri Tottenham ariko aravuga ati benshi baravuze ati kugenda kwa Harry Kane hari ikintu kizohindwa kinini kuko niwe batsindira cyane ariko we wazana impinduka abandi batari bizeye avuga ati harabo mbona bashoboye muri kino gihe banye ko bashoboye uno musi miliye yose yahindutse yanda ya Tottenham kubona ashaka kwizera Papa Matarasara kuva kuri Antonio Conte batamwizeye kubona ashaka kwizera Ubisuma nawe yaraje ari mushasha aba Hojberg badagitangura aba Eric Dyer bakatagitangura n'abandi arazana ibintu aravuga ati aha ngira mpindura ikintu bariko barakina neza kuri match rero yabaye ni match warabona igitangura abantu barabibona yuko yari migusanga umenga iri kwiratinyana bakina bavuga ati tugerageze turabe ariko urabona premier mita Liverpool yajikina ikina kabisa ubona yuko iri kwiyasatira Tottenham nayo ikavuga ati nta kibazo turakina ukona ko biri equilibre uravye rero ikintu cagiye kuvyica burya kuronka ikarata y'umuhondo ikarata itukura mambe hakiri kare kurya muri match nkijya c'est vrai rijya kosa Curtis Jones yagize niko ikosa imerita rouge nta ryo kuvuga ngo guharira canke iki nivyo ikosa yagize vraiment nora ko yaciye yigarura ababibonye vraiment byari kosa imerita rouge rero mu urukino rwateza guhinduka icaryoshe nuko Liverpool igaruka ryabo muri deuxième mita baje bavuga ati tumenye yuko dukira turi 10 two dukina na equipe itoroshe twitange twese gitsindo bakigomboye sati ya Tottenham kabisa iribura ni caryoshe rero baronka igitsindo caka banse barira cyane gitsindo rero canavuzwe cagiye ko makenga menshi kiracaye makenga kuko bavuze ngo VAR ntiyari kwirakora oro n'abari kubarabibona mwarabona ko
kwiyahura kujya mu defense sinzi ko ari Cristiano Ronaldo canke ujya wundi Van der Vet ubona yuko kwari twuri inyuma ntiyavyitaho umuhagarikizi ivyo birahera n'icaciye kiba match kabisa urabona ko yabaye tandi kabisa match yakombeye kuri rouge yande ya Diogo Jota rouge yiwiwe ni ya yindi n'abariko bararaba match bavuga bati uyu muhagarikizi le sens ya jeu le sens ya match iramusumvye ntazi ntazi uburemere bw'urukino wewe umukinyi aronse ikarata y'umuhondo après 10 secondes batari 1 minute ntiyari bwanakwiye umuhaye yindi umenya yuko Liverpool ifise rouge umukinyi aronse ikarata y'umuhondo ego mérite kiki gato ntaguciriyemwo ibi bintu tuzobibona cyane ibi bintu by'amajone n'amarouge tugiye kubibona biri mu bintu by'amategeko mashasha mama loi dije ubona ko aguma hindagura loi dije harimwo gukara cyane kuri aya makosa nkuko uba wapreciate par rapport y'ibyo tumenyereye biriko biraza urabona nk'ubu hariyo nk'amakosa menshi uzobona batangiye nk'ikintu cyo gutumwanya basigaye bagihanira cyane canke cyo gukontesta okay tuga hari ibintu bagiye hamwe bariga basanga bitegezwa kuba sanctionné kenshi niyo mpamvu rero uri kurabona mu match menshi haboneka marouge urabona nka Liverpool imaze kujya rouge zine muri journée gusa ico nako ndavuga hari gihe Yves muri match uri umuhagarikizi wowe nyene urashobora kujera match ukavuga uti aba ufata umukinya rose karata y'umuhondo sivyo kugira ngo ntiwice match ngari kiramera ni vya bintu muhavertisement ugasubira iyo appréciation kuravuga iyo appréciation mutima c'est la gestion du match ingenda kubwire iki uravye bafsikata itukura sivyo ikosa rimwe iyo appréciation uvuga ngo kubera ngo ufise rouge oya ni erega ni vya bintu kubwira alonzo ico kikavuga genda gitahura kuko equipe vraiment kurangira kumana equilibre ya match ubiriza kurangira equipe yaronse rouge zibiri ni bintu bibi ni bintu bidasane tunabibona na gake kandi binashoboka kureka abantu ngo bigwanire by'ukuri hatsinda umuntu yabimerise wirinda nyene ibyo bintu by'intu buriya je nagiye kuraba nagiye kugira analyse nyimba hariho ikintu gitandukanye abahagarikizi kubwiza bwabo nico kiki yari karavuga kujera surtout amakarton none galonza ibaze ubaye severe uko kosi uri umuntu dufata sanzwe ari severe hari umuntu yopfa guhaye finale ica yumvi finale uzorabe nyimba ari umuntu ayikinisha neza yirinda ko ekipe ziza gutandukanya kuri za penalty zidafaditse yirinda ko ekipe ziza gutandukanya kubera ko bamwe basigaye ari gice kubera amakosa donc umuhagarikizi mwiza niwe muhagarikizi ahagarikira imigwi ku buryo batsinda nabavuga ati nabaye umugabo kukurusha uranga Liverpool vraiment uramaze kubona abahagarikizi ubona nibagize nagiwe muri Champions League yigeze kwa arbitra bamuhaye ya match ya Milan na Inter Milan na City yagize demi finale ya Milan na Inter bacha bamuha kandi bacha muha finale match ya Milan na Inter niyo match ibirimwe amakosa menshi ariko niba ntihenze match yaheza atanze carton jaune zibiri mutari start nijo ndakubwira la gestion ya match kavuga ati ibi ndabizi yuko ari match bikomeye menye ndabijera umukinya koze atari ryakosa rimwe mvuga ati ça mérite un carton ndavye kuri Diogo Jota yakoze ikosa nta 2 minutes ari bwashike akora irindi muri ico gihe urashobora kuvuga ati oh ndavye bafise carton aheje kuyironga avertissement kina buhoro urazi kufise carton ukamwibutsa aho ari yeskiza ati murambabara nibo ariko wo directement yashitsamuha iyindi jaune iba rouge kandi bose bafite iyindi rouge mu majambo make match yarayishe kwijana kuko bose bari barayibonye biba ku gitsindo no kurya carton rero match bayishe yose nuko nayise muri Victoria yabaye abi Victoria volley intsinzi yibwe simvuze ko ari Tottenham kuko vyaraboneka kubona ushaka gukina gutya ukaba ugahagarikwa na equipe bari A9 bakaba nashize no gutsinda oya Liverpool yagwanye
nuko kuri classement equipe ya City n'ubundi ntikibibuza yuko itakomeza iyobora n'amanota 18 Tottenham ikakurikira amanota 17 nico kimwe na Arsenal ama Liverpool amanota 16 zone zine za mbere ya gatanu ni Aston Villa amanota 15 bayanganya na Brighton West Ham n'amanota 13 n'iyindwi y'umunani ni Newcastle amanota 12 Crystal ni 9 amanota 11 Manchester United ni 10 amanota 9 Nottingham ni 10 amanota 8 cyo kimwe na Fulham Kipi ya Brentford n'amanota 7 13 14 ni Wolverhampton amanota 7 nyene ama equipe ya Chelsea ni ya 15 amanota 5 yonyene bafise match no munsi baza gutara mutwe na equipe ya Fulham gece saha 3 z'ijoro equipe ya Everton ya 16 amanota 4 bayanganya na Luton Town murongo tukura ni Bournemouth amanota 3 yonyene ama 19 ni Burnley inota rimwe baringanya na Sheffield Haaland aracafise ibitsindo 8 ni wa mbere wa City witwa Son ni wa Tottenham Hotspur ibitsindo 6 witwa Jarrod Bowen ni wa gatatu mu basatirizi batsinda byinshi afise ibitsindo bigera kuri 5 byonyene ku munsi wa kabiri hari ukino rw'ikirarane hagati ya Luton Town na Burnley hazo ari ku munsi w'ejo 2 n'igice ariko novuga ku munsi w'ejo wa kabiri ni inkino za Ligue des Champions zoba zigarutse ndetse no ku munsi wa gatatu reka tunyarukire muri La Liga Santander naho nyene kiki udufashe tubwire kungene inkino zari zifashe muri La Liga ni muri La Liga bageze ku ndwi yabo y'umunani aho rukino go ku munsi wa gatano kurahuza umugwi wa FC Barcelona n'umugwi wa SV FC Barcelona batahukana intsinzi batsinze igitsina kimwe ku busa bwa Sevilla ku munsi wa gatandatu Getafe yanganje ubusa kubunda Villarreal Rayo Vallecano banganya 2-2 na Mallorca Girona itsindwa ibitsindo 3 ku busa n'umugwi wa Real Madrid Real Sociedad itsinda ibitsindo 3 ku busa bwa Atletico Bilbao Almeria na Granada banganya 3 ku bindi Deportivo Alaves ku munsi w'Imana nyene itsindwa na Osasuna ibitsindo 2 ku busa Betis Sevilla ku munsi w'Imana batsinda ibitsindo 3 ku busa umugwi wa Valencia Atletico Madrid batsinda ibitsindo 3 kuri 2 bya Cadix kuri no munsi isa 3 urukino hagati yande ya Las Palmas na Celta Vigo nibo baza gukina imbere kuja mu nkino zabaye Klasmani Real Madrid mu kibanza ca mbere amanota ya kuri 21 yakurigwa na FC Barcelona ifite amanota 20 ya gatatu ni Girona amanota 19 ya kane Atletico de Madrid amanota 16 tukabona imigwi iri mu bibanza vya nyuma hariya ni imigwi za Las Palmas ya 18 amanota 5 ikayanganya na Granada 5 nyene ya 19 iya nyuma UD Almeria ifise amanota 3 abakinnyi baza gutsinda ibitsindo vyinshi ni Jude Bellingham ibitsindo 6 agakurikirwa na Takefuso Kubo wo muri Real Sociedad ibitsindo 5 Robert Lewandowski 5 Alvaro Morata wa Atletico Madrid 5 Inaki Williams akaba afise ibitsindo 4 nuwo murinde wo muri Atletico Bilbao FC Barcelona ku munsi wa gatanu bari basura urugamba rudasanzwe bariko bakira equipe ya FC Sevilla ni match novuga ibitsindo vyabuze cyane gose ku ruhande rwa FC Barcelona nako batagize mu gusatira ariko babangamirwa cyane gose n'uruhome go hagati kwa FC Sevilla ariko cyane novuga no w'inyuma abona ko inyuma bariko bafashwa n'uwitwa Sergio Ramos ariko nubundi byagiye kudadanuka ku munota wa 76 Ramos yitsinze kuri action witwa Ferran Torres yahereje umupira muremure cyane gose witwa Yamin Lamar atera umutwe muri mukorombone ama witwa Sergio Ramos aza kuba yitsinda wari urukino witwa Rafinha yarukomeretsemwo abagombogwa nande yagombowe n'uwitwa Firmino Lopez umwana akiri muto ariko ebana ariko araduga cyane no mwana ariko araduga atangwe no kwigarurira imitima y'abakunzi ba FC Barcelona umwana ntangoye kumukunda ariko sinamushasha buriya mu mwaka uheze yaraparesheje nka kangahe muri Barca gitsindo Real Madrid ya Clasico niyo twamumenyeye mu mwaka wahera oya muri pre-season nivyo muri pre-season uyu mwana rero afite shoot muri ya Clasico
uyu mwana yari afite talent dasanzwe ni muri FC Barcelona ubona yuko bafise abana bakiri bato baje ku nguvu nyinshi bafise kabisa technique kandi ubona yuko iyo binjiye ko na Xavier Nandez arabibonye iyo binjiye ari ikintu bahindura n'uyu mukinyi Lamine Yamal nivyo no gwavuga ati ntibamusirishanje gose ariko still arerekana yuko ahari iyo ahari kandi agira ikintu ahinduye uyu Fermin Lopez nubwo nyene nuko ameze mbona yuko ari in generation ya yindi ubona yuko ifise kazoza ka Barca ukabona uyu Arelando Balde nawe ariko araza uyu Gavi Gavi nawe urabona yuko yitanga cyane gose Gavi umengo equipe ni gwiye ukaca wiyumvira ati ukumwe nakina esprit ahubwo menga niyo murenganya umuteye ikorosa ahitamo kugushira hasi aremera iryo kosa kabisa baka nakagwanye kabisa kibereye ngaho FC Barcelona ifise mugwi mwiza gusa ikintu rari kwirabura gutsinda ibitsinda gusa ikintu ikindi naco nabonye FC Barcelona irabuze inguvu irabuze bano bana barakeneye gushika ku rundi rwego ruri physique cyane gose ku buryo baracaka abene benshi ni bato baracari bato mugabo Barca buriya je nabonye ari nziza iretse kuba nka City iretse kuba kuri ya classe ya mbere nyene imwe duha amahigwe twese muri Champions League ko ari yije kugitwara ariko Barca vraiment ni nziza muri rusange hari no journalist nabonye avuga ngo mu gihe Alejandro Balde azoba amenye gutanga ya pasi ya nyuma je kintu kiramugora ya qualite ya Alba ya pasi ya nyuma ya yindi uvuga uti uyateye pass ni gake itaba migitsi urazi Alonso azoba umuratere wa mbere uyu mupira ya centre zia pass ziri pass zo muri Stade de Paris ni yayimenya kubitanga azoba umuratere wa mbere ku isi hari kintu nabonye mu mupira hari ibintu kugira ngo ubu bifise ukiri umwana aba ari chance idasanzwe hari ibintu bizanwa na experience bitazanwa nande natala gusa canke no kuba umukinyi mwiza experience ivyo bintu byo kuba umukinyi atsinda ukiri muto aba ari chance tu aba ari ikintu kiri exceptionnel aba ari exception kabisa ivyo bintu byo kuvuga ngo uyo mwana nyana some kuburyo aca hari akagwiza ama pass decisive ntabwo bipfa kuza none uraba nk'umuntu nka uri kuraraba na hari mushasha Joao Cancelo uruhande rwe rukora fonctiona kurusha ruriya kandi ugwa Balde suko gwabaye rubi suko ari umwana mu suko akina nabi ariko ubona nyene ko ari utuntu duto dutagenda bura kubera experience nyene itarabimu FC Barcelona ni equipe nziza imbere ya Sevilla raba urukino rudadanuwe n'umwana yitwa Lamine Yamal ni histoire idasanzwe avant match hasirikiye agafoto muri 2016 muri babana bamwe binjirana n'abakinyi Clasico yabaye FC Barcelona na Real Madrid ari Barca bayakiriye umwana yitwa Lamine Yamal yari mu bafasha kuboko Sergio Ramos anamusamarira cyane ariko niwe yarayamukojeje ibara mu kwitsinda igitsindo nuko nyene niko bimeze ibiye birahita nyene bigahibintu nuko Girona nayo ku munsi wa gatandatu baza kubana uvuga batoroherwa na Real Madrid n'ubundi bwira Girona ati ni Real Madrid ntabwo woza ngaho mu kibanza ca mbere ukavugisha benshi cyane gose twebwe tugihari ni bitsindo rero bigira kuri bitatu ku munota wa 17 witwa Mato ku munota wa 10 wa 21 witwa Chouameni ndetse Jude Bellingham ku munota wa 71 n'ubundi hano Girona baremeye n'ubundi ko hari byinshi cyane gose Real Madrid ikibasumba bava bemerana no gutsindwa ibitsindo bitatu ku busa ni cyagipimo nyine twavuga ngaha tuvuga tuti Girona ati turaba ama equipe yagiye iratsinda iza Real Sociedad niza Getafe niza Villarreal nyene ariko yiza equipe zime zikomakomeye tuzi izi za Real Madrid za FC Barcelona za Atletico Madrid za Atletico Bilbao canke izindi niturazibona bariko barakina turabe ukungene ishobora guhagana imbere yabo nibi byaraye bibonetse ko Girona imbere yande ya Real Madrid nubwo Girona iri muhira batsinzwe babereka ati turabasumvya ubona yuko yababwiye ati mwebwe mwarageze guprofita uyu mwanya kandi ikintu ciza noga kuri Girona
guprofita izi match ikazitsinda irashobora kugira chance yo gusanga ihereje mu bibanza vyiza na Big Four Kairo ntawo bizi nubwo yamanutse ni equipe mura yuko ikiragerageza kwerekana nicika intege rero ngo nukutsinda na Real Madrid ahubwo ibananyirize ko irabe yuko yone kwikosora ku bintu vyinshi ku ma equipe asigaye ni kuri Real Madrid nayo ndabona yuko Real Madrid kabisa yagarukanye inguvu yaruhuriye abakinyi batari bake aba Bellingham bagarutse bafise inguvu nyinshi Vinicius kabisa ubona ko bameze neza ni kindi nabonye la confiance Ancelotti ariko arashira kuri uyu mukinyi Roseru confiance iriko iragira ikivyaye ariko aramuha ikizere iriko iragira ikivyaye kandi abakinyi nk'abo babakeneye yes ni Roseru twaramwonye muri Espanyol Barcelona aba meilleur buteur wabo aba deuxième meilleur buteur peut-être troisième meilleur buteur muri championnat la Liga iheze uno munsi ariko iyo confiance bamuhaye ariko arakina ariko aratsinda ariko atana amapazi zive mbona yuko babananje bamuha ico cizere Roseru caki hengeri cy'umuataka bashobora gusanga ashobora kugifunika buhoro buhoro bon ico nabonye Alonso Girona yawe ico no ivuga ko ico no gira yatsinzwe cyane na ya Esprit ya Real Madrid imwe yatsinda City nyene wa mwaka imwe yatwara ibikombe imwe nyene ivyuka donc Madrid hariho ibigwanisho basohora habavye ari ibigwanisho bisohoka habavye muri ivyo rero ndabona ujya munsi uti kuberi biragoye yuko witwa Girona ugafatana umwanya FC Barcelona na Real Madrid urazi ivyo bintu nta nivyo tumenyereye muri La Liga atari umwe abari uwundi hagize uwundaza none hakaba muto nka Girona biba ari gitangaza dutangwe kubona muri La Liga tutamenyereye noneho habaye ikintu citwa ngo uyu mwana turusha amanota ngahe niya nadutsinda acaba ngahe Madrid banse ico nyine donc determination winning spirit ya Real Madrid yaravyutse ngirango wabibonye kuva ku munota wa mbere urumva yaravyutse iravuga ngo tuzokora yani makosa yose muri saison mugabo iyi equipe ntitumara amazi iyi equipe mu buto bwayo suko ari equipe mbi suko ari ino none uzorabe na Madrid nta nubwo babanje guhusha bya bitsindo twatumenyeye babanza guhusha kugira baronke na kimwe bari efficace ko bari baje nyene ari umunsi bavuga ngo occasion bayivyaza mu musaruro buri occasion naho babanza guhusha nk'imwe mugabo ntabwo zabanza kuba zitatu rero Madrid hari arakanyariga bivyura haragashavu ivyura iyo rukambye noneho ibaze nawe ijya match yo bayitsindwa tuba dutangwa kuvuga iki kuri Madrid twari gutangwa kubahamba uno munsi nyene turi mu kwicumi kuvuga ligi zizohera mu kwa gatanu ngo utangura uvuga ko Madrid vyarangiye nabo ntibari buvyemere nico rero mbona cakoze kuri Real Madrid cyane biranashoboka ko tuzobona match kurikira tugasaba kubona nabo basubiye kwisamaza kumwe amazi iminsi bitwara nabi kumiye ko match zimwe bugijya yoyo warabona yuko bayiciriye urubanza gisiga Girona nakubwiye ni Alonso izi equipe ntopfa kuzizera ubu buto umuzi bugushira hasi ntumenye reka nubundi tuyirindi katuyirindi muri Bundesliga Bayer Leverkusen yoyo Bayer Leverkusen ku munsi wa nakore Leipzig ku munsi wa gatandatu bariko banganya na equipe ya Bayern Munchen ibitsindo biri kubinda ariko ni Bayern Munchen yaje yatanguye itsindwa ibitsindo bibiri ku busa muri mita baza kuyigarura no vuga muri deuxième mita bagombora bino bitsindo match irangira ari ibitsindo biri kubinda ariko ku rundi rukino no vuga twovuga muri Bundesliga ni Bayer Leverkusen bo batsinze Mayence bitsindo bitatu kubusa uyu Xavi rero Alonso ariko avugwa muri Real Madrid cyane gose uyu Xavi Alonso bivanye n'ibihe byiza ariko ibi nareko rakora n'ivyiza nareko rakora n'ivyiza muri Bayer Leverkusen ubona yuko bavuga ati uyu ni wiwacu tumubwiye aze ko Ancelotti tuze ko azogenda ntazokwanka mbona yuko kabisa bazoronsa umumenyereza mwiza ko ntawe ubizi kwivyo ariko rakora mu Budage ashobora kwikora muri Espagne Kipe ya Dortmund yari yatsinze kwa gatanu equipe ya Hoffenheim ibitsindo bitatu kuri kimwe ariko kandi ku munsi wejo w'Imana Fribourg batsinze Augsburg ibitsindo biri kubusa Darmstadt batsinda Werder Bremen ibitsindo 4-2
Muri classement rero equipe ya Bayer Leverkusen baracaye ubitsindo nako amanota 16 barakurikirwa na Stuttgart amanota 15 Bayern Munchen amanota 18 cyo kimwe na Dortmund. Leipzig ni ya gatano amanota 13. Witwa Guirassi afise ibitsindo 10 wa Stuttgart arakugirwa na Harry Kane wa Bayern Munchen ndetse n'uyu unye Wind wa Wolfsburg ibitsindo bigira kuri binga ibitsindo bigira ku ndureka turabire hamwe novuga mu Butaliyano nuko novuga bariko bakina journée gira kanga yari journée girandwi match twogaruka ko zikomakomeye ni nka match novuga ya Napoli bariko batsinda Lecce ibitsindo bine byose kubusa n'ubundi harimo igitsindo cha Victor Osimhen muri rukino ya Mariko abikora neza. AC Milan batsinze Lazio Rome ibitsindo biri kubusa. Inter do Milan itsindagira bikomeye cyane gose Salernitana ibitsindo bine kubusa. Ibitsindo byose byinjijwe n'uwitwande Lautaro Martinez. Ibitsindo bine. Igitangaje yanatanguye hanze. Tanguye hanze. Ibyo yabitsinze akinye iminota 35 gusa y'urukiko. Umukinyi yinjiye ku munota wa 54. Wera kubatwara habituma kabiri ubona ko yarakaniye kabisa aho ari mu bihe byiza cyane gose. Ndabona uyu mugabo muri Argentine kuja kubusatiriza ntazosaba kwiyumvira kabiri. AS Roma nayo ya Jose Mourinho yari yambitse umutamana iza kubitsinda ibitsindo biri kubusa. Igitsindo cha Romero Lukaku na Pellegrini. Atalanta na Juve bahavuye banganya ubusa ku bundi cyo kimwe na Udinese na Genoa ibitsindo biri ku bindi. Bologna ariko yari yatsinze Empoli ibitsindo bitatu kubusa. Inter do Milan amanota 18 cyo kimwe na AC Milan. Napoli barabakurikira amanota 18 cyo kimwe na Juve. Atalanta bafise amanota 13 na bagatanu. Fiorentina na bagatandatu amanota 11. Martinez Lautaro afise ibitsindo 9, Osimhen afise ibitsindo 5 wa Napoli, hama Chiesa wa Juve afise ibitsindo 4. Turangirize mu Faransa. Mu Faransa bo yari Ligue 1 IB8 yari kwirabandanya hari ari ubona ko bariko bakina journée ya kanga journée yindwi kuva ku munsi wa gatanu Strasbourg batsindwa na Reims igitsindo kimwe kubusa. Monaco match itari isanzwe bahavuye batsinda Marseille ibitsindo 3-2. Iyi Marseille ubona ko yumba kabisa muri kino gihe cyo kimwe ariko rero iyo match yayiryoshe ya Lonzo ibitsindo 3-2 ikomeye cyane yatanguye iryoshe irangira Marseille yatanguye itsinda Monaco baragombora Marseille shiramwe n'itsinda cya kabiri ariko Monaco irazira kigombora nibikura uko imeze nabi kabisa imeze nabi. Yindi equipe imeze nabi byondo muri mu Faransa ni Olympique Lyon. Reims yatsinze ibitsindo bibiri kubusa igezaho mwasasha bakiyo equipe atacho ko kirababaza nabone abiswe ba Sydney Govu urazi ko ifise amanota abiri yonyene ni ya nyuma nayo rero ico kikari karavuga ifise aba legend nyene badashobora guhora mu bihe byo bundi bazanye Fabio Grosso ngo bafashe nawo biranse urumva kabisa bara ahantu habi cyane. Nice ya Ndayishimiye Yusufu Nyange yaranganyije na Brest ubusa ku bundi. Brest burya yari ifise ikibanza ca mbere. Stade Brest irakomeye. Nice baranganyije kabisa ahubwo mbona umenga aho Nice yaragwanye cyane gose. Wabivuze cyane hakiri kare ni equipe mbona ya Paris Saint-Germain yanganyije ubusa ku bundi na Clermont. Ni kintu mbona yuko giteye n'isoni cyo kuvuga ntushobora kuvuga nka Paris Saint-Germain uyiravye c'est vrai iri mu kibanza ni ca gatatu niba ntihenze Paris Saint-Germain ni ya gatanu n'amanota 12. Ikintu gitangaje kubona umugwi nka Paris Saint-Germain ya 17 Clermont iri mu bibanza vya nyuma hari ikurikiri ya nyuma. Paris Saint-Germain n'umugwi abantu bose bariko barashimagiza bivaye n'urukino berekanye muri Dortmund bivaye na effectif bafise ariko Clermont ikakiguhagarika. Paris Saint-Germain no munsi hari igihe uvuga uti none tuyiclasse he iri ku rwego rwo kuza kugeza ubonye n'imyaka igera kuri ngahe abantu tuvuga ati ije kurondera Ligue des Champions. Yes niri kwana konveka muri yego hari umuntu yambaje ati urisire ko Paris za gutsinda Clermont mvuga ne ibi ni bimwe nyene yagira Paris navuga ni handi nyene ikubujije amanota yi Paris Saint-Germain ibari accident ni hamwe ubuvuga uti iyi equipe nayo nyene haraho ya Samari kandi mu Bufaransa en plus icuraba nihiganwa ko mu Bufaransa urumva nkibi bishitse nko mu Bwongereza
birafise nyene Uzi ikintu ikintu kimwe kivugiro uzi ikintu ariko kimwe iriya ligue yo mu Bufaransa nyene tuba tubona yuko ikintu nka kimwe Paris ryo mu Bufaransa abantu bapariya hari imigwi imwe bazogira baraheba uzovuga uti jewe umugwi noba nizeye ushobora gutsindwa nkabona yuko vyanse n'umugwi wa Monaco wenyene sino iyindi nta mugwi numwe na zimwe zifise amazina za Marseille za Lyon ko zimeze nabi ziragwaye ariko ni Monaco no munsi iri mu bibanza vyiza iyi Stade Bresson ni ntaki nije nyene ni igaragaza byo ariko Monaco ni yani no munsi ushobora ati iyi ndabona yuko iyi mashura kuyitsinda ariko guha Paris Saint-Germain cya Marseille canke ri wapi ivyo ntibikaba wapi kabisa iri ku musego yose ino migwi turabire Yves novuga ku rugwa kwacu gwa YouTube ko urabona ko no munsi amakuru havuye atagwana menshi turabe novuga ivyo bagiye baratuyagira muri no minota ingahe tusigaranye kuri YouTube barahari inshuti zacu nyene tunabatera akamo ko kubandanya bagiye subscribe ndabona biriko biraza urubuga ruriko rurashigikirwa kabisa na zino inshuti zacu za B-Sport ariko no kubandanya bien sûr ntibiragera ku rwego kwiteka nyene rya Buja FM kuye kuba ifise no kubandanya rero mudushigikira na cyane mu gukanda ka subscribe bakagukanda ka subscribe nyene tuba tugakeneye cyane reka turabe Alonso ubutumwa buhari ntiburaza neza ariko barahari nyene barahari ndazi batwandikiye ari benshi reka nshimire bamwe muri bo imbere y'ukurindi ubutumwa ko buza uwitwa Blaze Kiki Blaze rero buriye ndamushimira cyane Blaze adukurikira gose Blaze arakunda cyane gose urabona je iminsi nari maze iminsi mvuga nti abatayigazwa bamba bifuza kuzokwifatanya natwe Blaze na nico twigeze tubiyaga yarabyumva muri B-Sport akihorera ariko Alonso hageze hirya ejo ndanamuhoza yabuze umukuze baramubwira ati twabuze umukuze nahinze ngo ejo nzobana namwe ariko ngomba ndakurungikiraga agakarata k'intuzi nterero rubanza agiye kurungika nsanga arungitse zibiri za Musteri Imana muheza gire nubwo nabaye umwana mubi nkazisangiza ubwo urabimbwiye nyene ndabimenye ariko wewe twari buyisangire ariko ucu wihuta uruzi ko wagiye utananseze erega bamye barabibaza Maliki we yanditse muri groupe nguyi Alonso nguyi ngo kuno yatwitwaye kwejo birafise aho bihuriye n'umusaro wa Manchester United yavyukuri niyo mpamvu natanguye saba imbabazi Kiki nawe yagiye nagiye ariko ravuga ijambo urumva sida gushora kumubuza yanseze kuri audio hari witwa Abduli Maria Tabu mwubahwe cyane batama b'amateka ndabakunda cyane ni Abduli Tabu Bujumbura ndagageza gusoma bwose ko uraze ko tutigeze tubusoma Alonso hari nabagiye baduha ikaze Jean Claude Ndayisaba ati Sali Yves Kiki na Alonso ni River Fashion twari kumwe Kiki yamubonye umusore asobanutse kabisa ni fashion urumva iryo zino ko wumva ubu aravye nyene n'ukuntu aba yambaye abari fashion nyene ngo hama Barca yacu Mercredi niho tugiye kubona kwiri serie urumva ivyiyumviro bifaditse Alonso ni naho tugiye kubonera Xavi by'ukuri ko ari umumenyereza mwiza canke mubi kuri equipe ya Barca be bazokina nande na Porto bazokina na FC Porto bazokina na Porto kandi bazoyisanga muhira Porto bariko bari bafite match ikomeye no vuga muri weekend na Benfica yatsinze kimwe ku River Fashion rero nawe twari kumwe ku munsi weje nawe kigiye mubone Floribert Ndikumana nawe twari kumwe yari ahari urako ari inshuti tugiraho duhuriye hariya mutoba twabateka mugano mu message usanga ari bo biganje Superfu wewe Real Madrid bujya kuva kera yaranka akagaye gutsindwa ntiyari bimenyereye kuko irarinda mu kugura abakinyi bazimvye kandi bazi gukina irarinda ni kuvuga yuko yirekura kabisa
Jile niyo ndezi yambu neza batama twubaha no kuri turabakurikirana 5 kuri 5 kandi mwubahwe cyane ku makuru urakoze cyane Floribert nawe nyene yagarutse ngo Supafu nibaza ko atemusize inyuma mu kibanza yaduhaye Supafu nibaza ko sintahuye neza cyagombye kuvuga mbona Philippe ngayandika ngo Yive ngo mbariza kiki gutubwo uracakina football Gwejo nabonye yaravyibushe cyane pe yarasanzwe akuze ndiba ngo ndamuze muri Flamengo 3e division jewe ndi muri Dynamique ninde Philippe nawe twari kumwe ubu nawe yarakinye football kabisa aranze uwitwa ngo Ministries Mugabo twaje ati uwo yadohikaze hari kare uwitwa Heritier Ichitegeke City ni muvuge ngo ibuza amavuta mu moteri kuko nubu genda urabe turabambere ikindi ijya ni Premier League nta mugwi udatsindwa kandi Arsenal inyitege Lodis ni Lodis hanyuma Jean Bosco sinzo yiheba official mwubahwe basaza ndi kumwe namwe ngaha ibubanza kabisa muduhe isika uyaduha kaze urakoze cyane Babu K TV uyu nibaza yuko ari mapound jewe nk'umufana wa United ni mapound jewe nk'umufana wa United ivyo muvuga ndabibona niko kiri si kibazo cy'umumenyereza nawe yunganiye nyene kuri kijya kibazo kujya baba bayizi abafana baba bayizi Frank musesangura neza amakuru y'inkino no kubashimira gusa kabisa bienvenue waje neza karibu mudusesangura Barsani bienvenue mugasenyi Mpagije Patrick bitendi Patrick mugatumba hama ndabaramukije batama banje b'amateka ni mukomere urakoze cyane Vilpien kike yabivuze oya yavuze ngo kuri YouTube byanse niba turabire mu buhinga bw'ivyuma ariko byagarutse byari byigeze kugira Shimirimana Pascal ndi Shimirimana Pascal komera turiko turabakurikirana aha kwa Sioni City Market muga iyo uyo mutumire arabesheje ndabona umwanya rero watureze ugere umwanya ni mubi Hit Connection turabasumba ahubwo bazoduhisa turabasumba umwanya rero ni mubi Ami Pro twamye tuvuga ko kuwa gatanu benshi mu bantu barabafana ba sport barabafana ba Bisport bafata uwitwa Debeni bakamwita Neymar turabasumba ifizo bamwita Messi none Ami Pro nawe n'umunyamayeri kugira ngo abiryoshe n'abantu abagumane ba Bisport akacagereranya abatumire akabagereranya na Real Madrid akabagereranya na Barcelona ndagufise yes nuko rero Yves ndagushimira cyane gose kuri uno mwanya twamara nije ndagushimiye Alonzo nije ndagushimiye ndashimiye Kiki ndashimiye abadukurikiranye bose live ababandanya kuturutisha mikro nasani abadukurikiranye bose kuri FM banatwandikiye n'ubutumwa mwakoze ariko reka nipfurize umunsi mwiza abadukurikirana bose namwebwe twakoranye twifuze n'ingoga zo gukora bagiye kudusubirira bo muri Hit Connection Kiki nawe ndakushimira cyane gose ndakwifurize n'ibihe byiza ndagushimira cyane gose Alonso ndamushimira cyane Yves twabanye kuva tugitangura abadukurikiranye bose kuri live ya YouTube ndetse no kuri FM 87.6 Ati mugira umunsi mwiza mubaye no mu byanyu tuzasubira ku munsi w'ejo Imana ibidushoboje